ndabaramukije aho muri hose ni Nathalie Nyamoya muri kumwe tukaba turi kumwe na Olivier Hakizimana tugiye tubananye vya biganiro nkuko twe tumaze iminsi tubikora kuvyerekeye amatemperament. Hari umuntu yigeze kutubaza aratubwira ati yamara naho muvuga kuvyerekeye imiryango nivyo mu kuvyerekeye cyane cyane umugabo n'umugobe bubatse ni vyiza cyane kandi biranarabesha kandi twarumvise abantu baremeshwa cyane ariko turabasavye quand même nkuko mwageze ku vy'abana mugerageze mwibuke n'abibana biciye mu buryo ko boba barapfakaye canke boba barahatandukanye barahukanye canke bivuye ku mvo nyinshi ukasanga ubana n'umwana canke n'abana bawe utari kumwe n'uwo mwabo bavyaranye. Rero n'ivyo cyo kintu twaraciyumviriye turafata umwanya wo kubirimbura ko no kuvyiyumvira ko no kurondera ubushakashatsi kuko birakenewe ko umuntu abifata akabinonosora. Rero n'umunsi turaza kubandanya tubivuga kuri ico kintu kugira duhanahane non seulement ivyiyumvira ariko cane cane turemeshe abantu bari muri ivyo muri izo situation. Ndashimira cyane ababitubwiye, ndashimira cyane abatugiriye exhortation, abatugiriye clin d'œil kuko c'est sûr ko arabatwumviriza bakeneye kuremeshwa muri uryo buryo canke naho uzi umuntu hari muri iyo situation urashobora kumubona kiri audio akaremeshwa. Rero ngira ndabereze Olivier Hakizimana nabo baramutse. Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere ko meze neza aho muherereye hose. Nanje rongeye gutegwa iteka ryo gusangira namwe bibiganiro kubibatubiramwo turiko tugirana n'uyu mufasoni Nathalie Nyamoya. Nanje mbanje gushimira abantu batandukanye batwandikira batubwira uko bariko barafashwa biriko birabafasha. Hariyo n'umuntu akunda kudusengera ahora adutera intege n'ukuri ndamushimiye nkuko ndabashimiye namwe. Yatwandikiye iki kintu kandi yavuze nico aravuga ati Imana ishimwe ati nagira nsubira mfata akanya ndabashimire cyane nongere nshimira Imana yakomeje kubaganiriza ibikomeye kugira amafamiye yacu habeho ukuroranirwa cyangwa no kubaha ipanuye. Inyigisho ku vy'indero y'abana yasubiye kunshikana ahandi hantu. Nari narakurikiye neza inyigisho zose ariko sinari narigeze kwiyumvira yuko abana dutegerezwa kubarera différemment kubera nabo bafise amatemperament ari différent. Iki kintu kirakomeye cyane nico gituma abantu bakurikiye aha nico nshijemo entre parenthèse abantu bakurikiye amatemperament y'abakuze amatemperament y'abana n'ibindi. Ni vyiza umuntu asubiye gutangura hazera agakurikira urabona impact bigira urabona effet bigira novuga ahantu hose ari aho dukorera ari aho tugendera. Hama reka mbandanye nsoma ivyo yanditse ati kindi jewe nabona ko nk'umusange nikwije kugira ndera abana neza baronke vyose kandi twari twaranabivuganye n'umugabo wanje kuko wewe n'umukorerike arambwira ati indero y'abana ni wowe ndayihaye 100% ati kuko urabikora neza. Ariko inkurikiza inyigisho nasanze umuvyeyi wese afise icyo atanga gikomeye gifasha umwana na cyane cyane ko Imana iba yatanze umwana izi papa wiwe kandi izi na mama wiwe paraporo yico ishaka gushitsa kuri uwo mwana. Imana data rero ikomeze kubahezagira mu mpande zose muraduhezagira cyane turabakunda gose kandi turabasengera mwarahezagiwe. Nukuri aya majambo yavuze twaranavuganye turamubwira yuko ni resume y'ibi bintu vy'amatemperament cyane cyane kuvyerekeranye n'ivy'abana kuko burya niyo ngorane nasanze twaragize niyo ngorane n'abantu batandukanye bagiye baratubwira bagerageza kurera abana de la même façon. Ni nko gufata ikinini ca malaria ukagiha urwaye inzoka zo munda ukagiha wavunitse ukagiha no urwaye malaria maze ukaca witega yuko baronka resultat zimwe. Uriyumvira donc niko biri gutanga indero imwe mu bana batatu bafise amatemperament atandukanye canke ane atandukanye. Nico gituma twakunze kubivuga no kubishimikira ko tuvuga cyane ivyerekeranye novuga
gusaba ubwenge Imana kugira umwana wese umuntu ashobore kumenya uko amutreta cyangwa uko amufata. Nagomba rero no kubibutsa yuko dufise shani ya YouTube yitwa Baho Podcast. abatariyabonesha turabasabye n'ukuri musubire kwiyabonesha, hama mukirike no kuri kajya kantu umenga ni inkengeri pour les notifications kugira chaque fois dushize ko shasha mushobore kuyironka, ariko mushobore no gushobora kudufasha kuzipartaja. Imana izobibahezagirira kuko nimba ufashwa, nagomba kukubwira kudufasha kubipropaja, nawe wofasha ubundi kandi igitsibo ni kimwe. Nagomba Natali sinzi ibibazo yoba afise ashobore kutuzana mu kigo cy'uyu munsi, kandi ikiganiro plutôt nizere yuko tuza guhezagirirwa hamwe. Amen. rero ikibazo mfite numva nubariza cyane cyane ibaza ko n'abaciye muri ibyo bibazo, kuko hariho abantu b'ubwoko ntabwo bwinshi bari muri izo situation b'abavyeyi bonyene bibana. hari uwabuze ubakana yaba umugabo canke umugore arera umwana canke abana, hari uwahukanye, hariho dufate meme n'abafashwe ku nguvu ugasanga ntibazi se w'abana, hari umugore wafashwe ku nguvu n'abantu waragize ivyo vyago cane cane mu bihugu yabo, cane cane mu bihugu birimo intambara. Vraiment ya des moments hari abantu babaye violé, hari abantu bafashwe ku nguvu n'abantu badashobora no kuvuga, ugasanga bafashwe ku nguvu n'umuntu mu inshuti yo muryango, uravyaye umwana, donc ama situation adashoboka entre guillemets. Hama n'abandi rero usanga bose tuzobihereza ko n'abantu barera abana babo bonyene mu bihugu. Par exemple uwo wakanya akora hanze, akora kure yaho aba, dufate nk'umuntu ari Bujumbura, umugabo akora hanze y'igihugu amarayo amezi menshi, cyangwa ugasanga n'umugabo abana n'abana, umugore yamariha akora hanze, donc ntibabana nyakubana, cyangwa bari mu bintu vya immigration, umwari egiye kurondera ubuzima ariko arategura yuko abandi bamushikira ko pendant une longue période ntibabanye. Donc ugasanga uri wenyene uri kuragwana intambara yo kurera abana. Turemezanya yuko intambara yo kurera umwana uri wenyene vraiment ibintu vyoroshe cyane cyane ko twaguye mu caha cyo kwibaza yuko urugo ari rwa babiri, ko ari urwo mugabo n'umugore, twama twibagira inconsciemment yuko rubanza kubazwa Imana. Rero ugasanga mu buzima bwa misi yose umuntu umubwiye gute avuga ati iyo Mana yawe shasiza gupaya amafacture, iyo Mana yawe shaho siyo iza gutuma wa modolese wanje muri crise iza kumuhoza. Urumva ugasanga ati umengo iyo Mana ntiri pratique quand il le faut, none ndabigenze gute. Rero nashaka tuanze turabe intambara bo bagira, biga uwe intambara wobona cyane tukoshobora kudiscuter sur ce qui peut arriver ku mugore cyangwa ku mugabo ari muri izo situation. Nivyo muri rusange usanga abagore ari bo plus fragile kubera la culture africaine no mu bindi bihugu byose. Umugore yamafise une certaine fragilité muri culture, ugasanga acinyijwe quand même, mais yamara hari n'abagabo si baviva muri situation. None umuntu yovuga muri rusange intambara bashobora guhura nazo nizi Imana yongera ishimwe kandi yamishimwa kuri icyo kibazo uri kurabaza. Imbere y'uko mvuga kumbure ingorane, nagomba gushimikira cyane ku kintu heje kuvuga, aho uri kuravuga yuko abantu turakunda gukometa iyo erreur cyangwa turakunda kugwa muri iyo piège, aho twibaza yuko twubakana pour nous-mêmes. On se marie pas pour nous-mêmes, ariko on se marie pour Dieu. On est dans le plan de Dieu, turi mu mugambi w'Imana. Ico rero turakunda kucihendera ko, turakunda kugira iyo kosa, tukibaza yuko ni vyacu, ni projet yacu. Nagomba kukubwira ngo ni projet yatanguye kuva utarabaho, ni projet Imana yateguye igomba kugutwaramo kandi ikurengeye. Urumva, ni projet ikurengeye ndende nini gose, kuko wewe iyo uri kurategura mariage n'umugabo wawe n'umugore wawe, ni projet uvuga uti nukuri tuzobana karamata, ariko karamata mu mutwe ntiwihenda, urazi yuko mutazobana imyaka 100. Ivyo urabizi. Nimba mushake muhure mufise imyaka 20, urazi yuko mutazogira mariage imyaka 100, urazi yuko muzopfa. Sivyo? Donc ariko nagomba kukubwira ngo muri plan y'Imana iyo mariage ibi y'imisi 10, ibi y'imyaka 100, c'est un plan éternel, n'umugambi uturengera. Naco gituma kubivugisha amajambo
ni ibintu biturengera. Hariyo verse nkunda muri Colossiens 1:16 baravuga ngo car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été nkunda cyane, tout a été créé par lui et pour lui. ngo kuko mu kirundi baravuga ako gace ka nyuma ngo kuko byaremwe ngo byose byaremwe nawe ngo kandi biremegwa kuba ibyiwe. ibyo ni ibihe ngo ibiboneka n'ibitaboneka. mbe mariage iraboneka n'iyitaboneka. byaremwe byose kuba ibyiwe, biremegwa kuba ibyiwe. byaremwe nawe biremegwa kuba ibyiwe. nicyo gituma natarakunda kuyivuga cyane nanjye se komisi sama puri du temps kugira ngo nshobore kugitahura, ariko nagomba gusubira kukibibutsa. nicyo gituma abantu kumbure muri iyi situwasiyo, ndazi ni situwasiyo ya mbere ibabaje, kandi ni situwasiyo turi ko turavuga duciye bugufi cyane, kuko ni situwasiyo tutaraviva twebwe, si byo? ni nacyo gituma tutagomba kwitanga comme des donneurs de leçons nk'aho umenga turi ba kabizi. urumva turi ko tubivuga en toute humilité, duciye bugufi tuvuga tuti imana ni ukuri ufata aya majambo uvugane n'uwo mugore, uvugane n'uwo mugabo yabuze uwo bubakanye, cyangwa yoba yaratawe, cyangwa yoba yarashikiwe n'izo mpanuka nuvuga zo gufatwa ku nguvu, cyangwa iyindi forme yose, kuko izi tuvuga n'izo tuzi, ariko hari izindi nyinshi kumure tutazi. ariko umubyeyi yiro tuva ari muri situwasiyo ariko ararira umwana wenyine, ari challenged, cyangwa ashobora kuba ariko ararira umwana abana n'umuntu, abantu bose babona ko atari wenyine, mugabo ari umugabo cyangwa umugore yarademisiyonye mu kurera umwana marigre ko ataha mu nzu imwe. nicyo gituma nagomba kubabwira, hari ibyo tuvuga twize, twafatiye umwanya wo kugira recherche, wo kushishuza, ariko dufitiye na experience bihwanye n'abagiye baratwikonfiya ko cyangwa twagiye turagerageza gufasha kuva kera, ariko twishimikije n'ijambo ry'Imana mais au-delà de tout ça biciye muri muhemu yera. rero iyo turi ko turavuga ayo makategori yose, ikintu cya mbere ni uko ari abantu basufura mu rugezo rudasanzwe. ariko urazi kuba wubakanye n'umuntu ngaha amafoto arafotowe, hariyo abantu batwandikira bakurikira izi nyigisho, ni benshi bahora batwandikira, kandi iyo babitwandikiye ni nkaho badukuye ahantu kuri planete twari twigaramiye. ukuguruka amaso ukavuga uti erega hari igihe uvuga ukibaza ngo bose bameze nkawe, ariko hariyo abantu babuze bakiri bato, bakabura abo bubakanye bakiri bato. urumva bataraheza umwaka wa mariage ugasanga urabuze uwo mwubakanye. ni ibintu bibabaza cyane. hari abatawe kuko babwiye uwo bubakanye ko bafise inda, akaca agenda for good. urumva ni ikintu kibabaza, ni ukuvuga ni igikomere. je mu majambo yanjye ntashobora kuexprima, ntashobora kuexplica, ntashobora kuronka n'amajambo yo kuvuga. ni ukuvuga ni douleur, ni souffrance ya yindi bene data kumwe bakunda kuririmba ngo ni ahantu baba rudashobora kwiyagaza. ni ahantu hababaza honyine. ariko nagomba kubwira abantu bariko baranyumva baciye muri iyo situwasiyo ngo Yesu yavuze ngo nimuze kuri je w'abarushe n'abaremerewe, kandi avuga ko ataje kurondera abakomeye, kurya umuganga arondera abagwaye. nagomba kubabwira bariko baratumviriza bari muri iyi situwasiyo, muhanga amaso yanyu kuri Yesu. ibi tubabwira bishobora gucika teori, ariko nagomba kukubwira ngo imbere y'uko tubabwira connaissance, imbere y'uko tubabwira experience, tugomba kukubwira umugabo yitwa Yesu. uwo ni we yavuze ngo ndi umugabo w'abapfakazi, ngo ndi se w'imfubyi. nagomba kukubwira ngo uwo Yesu beneda, nasomye intaye nyinshi, numvise intaye nyinshi, nihuriye n'abahuye nabyo n'ababibayemo. igihe bahuye na Yesu, igihe bikonfiya ko Yesu, ndazi yuko hari ababyumva bakavuga bati none ko je mbabaye ko merewe nabi nuko ntazi Yesu. ariko nagomba kukubwira ngo hariyo nivo zo kumenya Yesu, hari iyindi dimension agomba kugushikanamwo nawe, aho uwo mubabaro umaze iminsi wikoreye umenga urawutwaye inda, usigara ubaho nkaho umenga ntiwigeze uba
uwuronka. Ibyo ni ibintu nagiye numva, ni ibintu nagiye mbona. nicyo gituma nagomba kuvuga hari iyo point ya mbere iya une souffrance et une douleur. nicyo gituma nagomba kubwira wowe uri kuranyumviriza ijambo ry'Imana yavuga muri Petero wa mbere ikigabane cya 5:7 ngo déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. umve ntarungika secrétaire, ntarungika Mikayeli kandi abo bamarayika boza sha bakabikemura, ariko ngo car lui-même ayigira dosiye personnel. icyo uri kuravuga sur la souffrance nibaza yuko cyane nk'umuntu yapfakaye agira une double peine, c'est-à-dire ya séparation, ugutandukana n'umuntu muri rusange, ariko na deuil. donc arababara kandi yatandukanye n'umuntu. rero iyo douleur nibaza ko n'Imana yonyine yishobora. nicyo gituma twamatwo turavuga tuti duhanga amaso Yesu, turaba Yesu dans toutes les dimensions. ntibisigura yuko utababara, ntibisigura yuko tu n'as pas les moments ugira ubwoba uhahamuka. hari ijambo ry'Imana riryoshye rivuga riti que là où le péché a abondé la grâce a surabondé. ndi sûr yuko hariho dimension y'ubwiza bw'Imana waciye mu ngorane zidasanzwe. kameme ni nk'umuganga avuga ati umuntu afise un cancer n'umuntu afise inkorora sindabaha treatment zimwe parce que je sais que la dimension y'ikibazo afise atari imwe. nuko kenshi twikumira deja tukaca turaba la culture ikaca dukumira abantu bakadukumira habaca tuyaze no Imana yaraduhevye. ariko ijambo ry'Imana riratwereka neza cyane mu bice bitari bikeya yuko ngo niwe mugabo w'abapfakazi kandi niwe se w'imfuvyi. natarareka avuga uko nyace nibuka inkuru bibiri tubwira y'umupfakazi ngo yaragiye guhamba umwana wiwe, umuhungu wiwe w'ikinege. Bibiliya iravuga hariyo point inkora ko Bibiliya ivuga ngo yari aherekejwe n'igisagara cyose. urumva ngo uwo mupfakazi agiye guhamba umuhungu wiwe w'ikinege kandi agenda aherekejwe n'igisagara cyose. ikintu rero kinkora ko nuko igisagara cyose cyamuherekeje mu mubabaro wiwe ariko nticyamukuye mu mubabaro wiwe. ariko ahuye na Yesu akora iby'igisagara cyose kitashoboye gukora. aramuzurira uwo yari agiye guhamba, amusubiza umunezero. nagomba kubwira abariko baraca muri ivyo kumbure simvuze yuko azozura uwo yapfuye hareze imyaka 15 ibiri ngahe, ariko ndiko ndavuga ngo hariyo umunezero wawe agomba kuzura, hariyo amahoro yawe agomba kuzura, hariyo inkomezi agomba kuzura, hariyo gutwenga agomba kuzura, hariyo kubona ko ejo ari heza agomba kuzura, hariyo gusubira kwizera abantu agomba kuzura, harimwo icyo kintu cyo kwamubona ko n'umwana wawe agira apfe agomba gukuraho, agomba kuzura, agomba kuzura. oh haleluya. bene data. amen amen amen. ukuri numva twobananyiza ku yindi sujet la prochaine fois no gushibira Imana yuko watanga ico gikorwa nimwe azogisozera. nakunze cyane ijambo riri muri Yobu gice ca 29:12 Job verset 29 non chapitre 29 Job 29 verset 12 car je sauvais le pauvre qui implorait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. ni Imana izokwama iba hafi igihe cyose uzoba ufise ingorane. ni Imana y'umwizigigwa. nuko gusa ama circonstance adutera indura akatubwira ngo ntimuri kumwe n'Imana, wabuze uri wenyene ntibishoboka, ariko Imana iri kumwe nawe. ne regarde pas circonstance. haleluya. data ndagomba kubatumira dusengere hamwe. data mu izina rya Yesu ndakwereka uyu mumama babaye, ndakwereka uwo mumama yambaye igitambara ku mutwe afise penyuare. Mana ariko arakurikira inyigisho, Mana y'amajambo aramukoze ku mutima. ndasaba ngo umuzurire umunezero, ndasaba ngo umuzurire umunezero. data mu izina rya Yesu ndasaba ngo umuzurire umunezero, umuzurire ibyizigiro. ndakwereka umuntu wese yakurikiye inyigisho Mana kandi iyi situation ihwanye n'iyewe, ndasaba ngo ubazurire umunezero mu izina rya Yesu. umunezero uzuke,
Mana ijambo ryawe riravuga yuko uzotwambura ikanzu y'ikiriyo utwambika ikanzu y'umunezero. Mu izina rya Yesu iyo vware y'ikiriyo, iyo vware y'umubabaro, iyo vware y'agahinda iveho mu izina rya Yesu. Ndasaba ngo ubambike ikanzu y'umunezero, ikanzu y'ivyizigiro, ikanzu y'amahoro. Ndakwereka uwo mumama ariko arankurikira, ndakwereka uwo mumama ariko arankurikira Mana, yumva amarira, amaze n'iminsi afise uburibwe bwo mu nda. Ndasaba ugukira kwawe kugaragare mu izina rya Yesu mu mubiri wiwe. Kandi ndagushimira kuko ukora ikintu gishaje, ndagushimira kuko uzura, ndagushimira kuko ukora igitangaza mu izina rya Yesu w'i Nazareti. Kandi ndagushimira ku ntahe, ndagushimira ku basubira kugushirako amaso n'abakugarukana k'ivyizigiro, kuko uri se w'imfuvyi kandi uri umugabo w'abapfakazi. Icubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire, mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza, amen.